Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahemwiriwe tutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanje Munyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yaje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza vyinshi cyane ibikubiyemo ivyo amatwi yanyu ategeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twatoje mu buryo bwimbitse amakuru muba mwateguriwe nanje Munyoni umugenzi hano kuri wundi News Empire TV maze nkavuga ngo rekanya bashikirize maze namwe mashe kuyumviriza gatanu kuri gatanu babwiriza ibiri kuvugwa mu komine atandukanye hano mu gihugu cacu cyo Burundi nkababwiriza ibiri kuvugwa mu bihugu vy'ababanye ho mbabwiriza ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda mu birari vy'ubutegetsi na cane mu mvo za politike naho nkababwiriza ibiri kuvugwa mu turere twose tugize igihugu cy'u Rwanda nkababwiriza ibiri ko biravugwa ijya nino hariya mu bindi bihugu vy'abaturanyi nko muri Uganda Tanzania Kenya ndetse n'ahandi nibagiye kubabwiriza ibiri kuvuga ku rubuga rw'intambara murabizi neza ko nyene hari intambara iri guhuza umutwe twajibwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC babwiriza nyene n'ibiri ko biravugwa muri Afrika yose muri rusange gusa nyene babwiriza n'ibiri kuvugwa mu makungu ya kure cyane mu nguvu y'Ibiyaga binini hose ntanyarukira ngo babwiriza ibiri ko birahavugwa reka ndakengurukire uhajije gufyonda sabone wamanutse hasi kwa jambo ko mutukanditse sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone kandi ukomeza udusangiza n'ibitekerezo ariko ndarakunda sabone aho tereza gufyonda sabone kwa manuka hasi kwa jambo ko mutukanditse sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone ukomeza udusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tujye turabasha kubana gatanu kuri gatanu idonido y'amakuru nagutegure cyane ingingo z'inkuru turibuze kwibandaho ndakubwiriza kwa kanya hari inkuru mbi cyane inkuru mbi iteye ubwoba inkuru y'agahinda inkuru idushikiye inkuru y'urupfu rwa Keri inkuru nziza akaba ari umuhungu w'umuhisi Petero nkuru nziza wabaye perezida w'igihugu cacu c'u Burundi akaba yaritavye Imana mwaka 2020 byicane nyine kuri ino nkuru ndaza kuyigaruka mu idonido y'amakuru nyene ndaguteguriye ndakubwiriza n'ibiri ko biravugwa no mu gihugu cacu c'u Burundi cyane ndakubwiriza ijambo nyene rikomeye cyane ryaba rimaje gushikirizwa na Denise Bucumi nkuru nziza umukenyezi w'umuhisi Petero nkuru nziza nyene ku rupfu rw'umuhungu wiwe ndetse abasha gusigura nicyo bakimaze kumuhitamna neva na watangaje vyinshi ndetse bikura imitima yabeshi ivyo atangaje ndaza kugaruka nyene mu idonido y'amakuru naguteguriye narukira ni Bururi naho nkubwiriza yuko umupolisi numwe mu bajejwe intwaro barafunzwe bagirizwa kwiba abanyagihugu Aregise n'impagaritse umwe mu bajejwe intwaro muri quartier Bururi mu mugwa mukuru w'intara ya Bururi umanuko bwo Burundi n'umupolisi umwe bahagaritswe kuri uyu wa gatatu bafungiwe mu kasho ka komisari ya gipolisi muri iyo ntara ndongera nkubwiriza yuko nanone Bujumbura abadandazi b'impeke baridoga inyuma yitangazi kubijanye n'umutekano rya mustaneri wa komine Muha kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ritegeka abadandaza b'impeke kudasubira kureka abayura ngo bayinywereho ahubwo bababwire kuja kwinywera iwabo abo badandaza impeke babona ko iyo ngingo ari yakarenganyo babona ko ije guhindura ivyahuhuka byecane nyene kuri iyi nkuru y'impeke ndaza kugaruka nyene mwidonido y'amakuru naguteguriye nimugera none muri Karehe abateshejwe izabo abarenga ibihumbi 90 ntibagira ubufasha ibihumbi 90 by'abanyekongo bataye izabo bahunze intambara y'igisirikare ca Kongo n'abagwanyi ba M23 bagahungira muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo baratabaza ntibarazaronka ifashanyo nimwe kuva bataye ingo zabo izo munzi zisaba amashirahamwe afasha hamwe na leta ya Kongo kugarukiraho imbere yuko dutangura guhamba abafuye ngavyo nguko rero nyine biriko birabani akarorero gusa ndetse birateye agahinda ni mujyana none nyene muri Burundi hari amatora katolika isabwa gukurikirana cyane bijanye n'amatora yimirije mu gihe abarundi biteguriye amatora teganijwe mu 2025 wahoze arongoye u Burundi Sylvestre Ntihanunganya ahamagarira idini rya katolika kuja
kuja mu bazokurikirana ayo matora. Yabishishikarije ku isabukuru irya 52 y'igandagurwa rya Padiri Michel Kayoya yishwe ku wa 15 Rusama 2022 ukwibuka uwo musenadoki vyabereye mu mugwa mukuru wa politike Gitega ku munsi wa gatanu. David ko ashobora kuba ari mu gitondo saa 7 cyangwa se ni mugoroba, ariko na chat mudafata iminota 10 cyangwa 15 gusa kumvire vyinshi amatwi yawe atigeze yumva. Idonido y'amakuru mu kanya gato cyane kuri mukuru nje ariko urumviriza Ndi Munyoni umugenzi wawe kazi. Wakaze mu idonido y'amakuru wateguye kandi ukaba uri gushikirizwa nanjye Bunyoni umugenzi. Gusa mbere yuko nkubwiriza biriko biravugwa ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza cyane nyene umuhungu we nawe akaba amaze kwitaba Imana, ndazi kubigarukaho nyene mu idonido cyane nkuko nabigushikirize mu ngigo nkuru. Reka mbanze nkubwire ko Bururi umupolisi n'umwe mu bajejwe intwaro barafunzwe bagirizwa kwiba abanyagihugu. Aregese nimpagaritse umwe mu bajejwe intwaro muri quartier Bururi mu mugwa mukuru w'intara ya Bururi umanuko bwo Burundi n'umupolisi umwe bahagaritswe kuri uyu wa gatatu, bafungiwe mu kashoka komisariya y'igipolisi muri iyo ntara. Abo bagabo biba cyane abadandaza b'Ibururi ku bw'intahe zabibwe. Aregese nimpagaritse kiri umukozi w'igendereza imbere yo kwiba ibidandazwa vyacu. Igipolisi c'Ibururi nico cahagaritse abanyagihugu n'abadandaza bamaze kwitwara kuvuga ko catanguye amatohoza. Abandi babiri bakekwa ko bahunze n'umwigeme hamwe n'umuhungu ukiri muto. Amakuru ava mu gipolisi avuga ko nabo nyene bariko bararonderwa, ariko abanyagihugu basaba ko abajejwe intwaro n'igipolisi kuba maso kandi cyane muri iyi minsi. Ubusuma bw'abayendese mu isoko ya Bururi no muri micungararo bivugwa n'abanyagihugu bavuganye n'abatohoza amakuru bacu. Bagiriza imbonera kure abanywanyi bo muhari urwaruka rwa CNDD-FDD kwiba abantu cyane abazinduka baja mu masengesho canke buzi baraca bagakiza, niko bagiriza. Abajeje intwaro n'igipolisi ntibari bwagire ico bashikiriza kuri uyu mwanya. Twanditse aya makuru ndetse tukabanga reka twebabwirize ku mwaka uheze abantu benshi barapfuye ku mugwa mukuru wa Bururi mu micungararo, bakaba baguye mu bitero vyakozwe n'abitwaje ibipanga hagati ya Rusama na Rukeshi, ivyatumye leta irungika umukiranganje Martin Nirese kuri iyo ntara. Inyuma y'urwo rugendo benshi mu bikekwa ko barahagaritswe banashengezwa, bamwe bararekuwe vy'agateganyo kubera kubura ivyemezo. Ivyatumye abacamanza batatu bo muri senare y'iyo ntara bafungwa. Senare y'iyunguruza yajeje bo bamanza muri intwarane guheze ni mu gihe Bujumbura abadandaza b'imeke bari kwidoga inyuma itangazi ko bijanye n'umutekano rya Mustaneri komine Muha umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ritegeka abadandaza b'imeke kudasubira kureka abayura ngo bayinywere, ahubwo abwire kuja kwinywera iwabo. Abo badandaza imeke babona ko iyo ngingo ari akarenganyo, babona ko ije guhuhura ivyahuhuka. Abo bakenyezi bamenyesha ko urwo rudandazwa rutunze imiryango yabo kandi ko iyo ngingo izotuma abakiriya bigenda. Yvonne aba mu Musanga mu manuko bw'isagara c'ubudandaji atunzwe n'udandazwa rw'iyo nzoga gusa haraheze imyaka 9. Amenyesha ko hari abakiriya biwe bama baza buri munsi kugura iyo nzoga. Nta gikorwa na kimwe kindi akora keretse urudandagazwa rw'iyo nzoga, akanavuga ko bigoye cyane rwose gutunganiriza abakiriya biwe, agaca babwira ko baja kunywera iyo nzoga iwabo kuko bamenyereye kwinywera aho nyene. Magina Setrudi nabo nyene n'abadandariza iyo nzoga ku Kibenga, imwe mu makaritsiye yo mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Bamenyesha ko bakoze imyaka myinshi ubwo budandazwa kandi ko vyabogora kubwira abakiriya babo kuja kunywera iyo nzoga iwabo kuko bari bamenyereye kwinywera aho nyene.
iyo ngingo irabagora cyane bafise amakenga ko abakiriya bazohera ko bakemeza bati ibintu bigiye kwinyuka bamenyesha ko ibiciro by'ifungurwa vyankenerwa biduga ku munsi ku isoko n'isoko yo ku mugwa mukuru w'ubutunzi kandi ko bigoye cyane kubaho mu muryango buri munsi bafise amakenga ko bishoboka kwinyuka kuko atakindi cari kibatunze atari urwo rudandazwa basaba uwo mustaneri guhindura iyo ngingo ya Devote Ndayisenga ije inyuma y'ibitero by'amagrenade vyakozwe mu bibanza bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura bamwe mu basesenguzi bibaza ko iyo ngingo ifatiye isano n'iterwa ry'izo grenade ngangukaro nyene biriko birabana karorero gusa n'ibyicaniro nyine biriko birabera hani wacu Burundi mugekanya none muri Kareke abateshejwe izabo barenga 90 nibagira ubufasha by'abarenga 90 by'abanyekongo bataye izabo ni muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo bahunze intambara y'igisirikare ca Kongo n'abagwanyi bayo 2023 bagahungira muri teritwari ya Kareke mu ntara ya Sud Kivu mu seruko bwa Kongo baratabaza ntibaronka ifashanyo nimwe kuva bataye ingo zabo izo munsi zisaba amashirahamwe afasha hamwe na leta ya Kongo kubagarukira imbere yuko dutangura guhamba abafuye abo bari Ikareke baturuka muri teritwari ya Masisi mu ntara ihana urubira Nord Kivu abo ba mbere batanguye kuhaba haraheze ukwezi kurenga abeshi muri abo bataye zabo baturuka mu mazone ya Numbi Kalibu Rubayanguru baryamiswe mu mashengero no mu mashuri Jane ni umukenyezi w'imyaka ishika 60 yahunganye abana biwe 8 tumaze ukwezi kurenga ngaha tutaronka ifashanyo nimwe yaba iyabagira neza canke ya leta ya Kongo niko uwo mukenyezi aryama kw'ishure yuzuyemwo impunzi z'umurengera agaragaza umwiheburo igihe twahunga intambara ziri hagati ya 2023 na FARDC nitwaro umwanya wo kwerekanya ivyacu bamwe bo muri twebwe turihevye barasubira mu ngo zabo kwerekanya ibintu bike mu nzira abantu bitwaje ibigwanisho baravyivye nibo bateshejwe izabo babwiranye agashavu abatoza makuru ba Burundi News Empire TV kugira ngo bashobore kubaho nabi impunzi zishoboye ziraja gukora mu mirima abandi bakikorera ibidandazwa Delphine Birimbi arongoye ishakamwe ryigenga aho muri ako karere asaba indongozi za Kongo n'amashirahamwe gufasha impunzi turafise amakenga ko indwara zishobora gutera abo bateshejwe izabo niko atabaza ujejwe intwaro muri teritwari ya Kareke Thomas Bakenga yemereye abatoza makuru ba Burundi News TV ko ari abateshejwe izabo batari munsi y'ibihumbi 93 bahungiye muri teritwari yiwe hafi miliyoni 7 z'abanyekongo baratabaye izabo baja mu nkambi y'impunzi yo hagati mu gihugu biturutse ku njyane ziri mu buseruko bwa Kongo bitari ubwigere bibaho kubwicegeranyo ca OWMICO mu mwaka wa 2023 ngayo nguko rero nyene biriko birabane akaroro gusa reka ngaruka no kumatora mu gucacu c'u Burundi ho Katolika isabwa gukurikirana cane ibijanye n'amatora yimirije mu gihe abarundi biteguriye amatora ateganijwe mu 2025 aho zarongoye u Burundi Silvestri ntiyantukanya hamagarira idini rya Katolika kuja mu bazokurikirana ayo matora yabishikirije ku isabukuru igira no gutawunebiri y'igandagurwa rya Padiri Michel Kayoya yishwe kuwa 15 Usama 1972 ukwibuka uwo musaseridoti vyabereye mu mugwa mukuru wa politike igitega ku munsi wa gatanu Silvestri Ntibantunganya yasavye ko haba amatora yigenga arimo umuco kandi adakumira yasavye abari mu bikorwa vyo gutegura amatora kubika no gutanga bakabitanga
twifuza intunganyo n'ikorwa ry'amatora hamwe ntibizoyavamo bizozana amahoro na cane azoha uburenganzira bungana abitoje mu binyamakuru vya leta niko yasavye. Uwo munsi nyene uwo yahoze arongoye Uburundi yarababajwe nuko igenerwa ry'abigize umurwi seni ryatanzwe n'utunenge twishi cane ko bamwe mu banyepolitiki batarigera babona ko baserukiwe. Kubwiwe ibintu ntibizogenda neza mu gihe idini rya Katolika ritagiyemwo cane ko rifise abaserukira benshi biciye ku maruwase yabo. Wahoze ari umukuru w'igihugu asaba ashimitse abasenyeri kuba mu matora kuko bagize indorerezi zirenga kandi zizewe. Afashijwe n'umurwi ujejwe ubutungane n'amahoro wa paruwase Katolika arashobora kuba inzego zihuriramwo indorerezi Katolika zitandukanye ariko zisangiye icifuzo kimwe nk'abakatolika ko hoba ituze rya politiki, niko yashikirije. Musenyeri Bonaventure Nahimana umwungere mukuru wa diocese ya Gitega yamenyesheje ko mu gihe himirije amatora mu Burundi bibaje kuba hibonekeza nk'imishamirano, ukutihanganirana no kwerekana mu vya politiki bihonyanga yubahirizwa ry'agateka kazina muntu. Musenyeri Nahimana yasavye ko hoba ubuntu abandi bakemera ko agiye gutanguza ingendo yo gusubiza hamwe, ahamagarira abarundi kugwanya imvugo zisiba ugwanko, politike y'inda no kwigengamo, ukunegura umurwi severi. Musenyeri mukuru wa diocese Gitega yaraneguye umurwi ujejwe kumenya ukuri n'ukuri kurwanyisha. Yarababajwe nuko uwo murwi uriko wihutira kuzura ibisigarira vy'ivyabishwe muri 1922 mu gihe uwo murwi udafise aho kubika amagufa, ivyo bikongeza ihungabanywa ry'imiryango yabishwe. Yishura ko kandi makenga yashikirijwe na Musenyeri mukuru Bonaventure Nahimana. Pierre Claver Ndayicariye umukuru wa severi yemeje ko yafashe nkama ivyashikirijwe, akemeza kubaka icibutso ca bose. Nshuti banywanyi bacu mwari muriko muratwumviriza, reka tuwe dusubikiye ahangaha. Gusa mwese mwumeze mbasaba gufyonda sabune ko mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo, kandi mukomeze mwibuke gufyonda sabune mu mutarafyonda ko, kandi mukomeze munamanuke hasi nyene mudusangiza ibitekerezo mufyonda no kukazogera hasi gatoya kugira ngo mujye murabasha kuronka amakuru yacu ku gihe. Amakuru yacu nakagaruka, ndabakunda cyane, murakagira Imana n'amafaranga. Kuri mikoro nje mwari muri ko murumviriza Ndi Munyoni umugenzi. Ciao ciao.